muhorane n'umukama. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda inahazwa mukama. Umwe muri babandi 12 yitwa Yuda Iskarioti aja ku bakuru b'abasaserdoti ababarira ati, mugomba kumpiki kugira ngo ndamubahe. Baramuharurira amafeza 30. Kuva ubwo yama ahiga uburyo bwo kumubaha. Ku munsi wa mbere wa Zimi abigishwa begera Yesu baramubaza bati, ugomba ko dutegurira Pasika hehe? Yesu arabishura ati, nimugende mu gisagara kwa Ntuze mumubarire muti, umukama atumye ko ngo umunsi wanje washitse. Ngomba kurira Pasika iwawe hamwe n'abigishwa banje. Abigishwa bagira nkuko Yesu yabategereje, bategura Pasika. Ubuze kugoroba aja gufungura be n'abigishwa biwe uko bari 12. Bariko barafungura arababarira ati, nivy'ukuri ndayibabariye, umwe wo muri mwebwe aza kungura. Biraheza bibatera umwikomo mwinshi. Batangura kumubaza umwe ngo, mbe mukama ni jewe? Nawe arabishura ati, uwo twasangiye ku nkoko imwe ni waza kungura. Umwana w'umuntu we arigiriye nkuko vyanditswe kuri we, yamara aragowe uyo muntu aza kugura umwana w'umuntu. Iyo apfuma reka kuvuka niho vyari kumubera vyo. Yuda nyene kumugura aramubaza ati, mbega mukama ni jewe? Aramwishura ati, urabivuze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo twumva mu gisomwa ca mbere muri iyi misi muri Ndwi Nyeranda avuye mu gitabo c'umuhanuzi Isaya. Mu buhanuzi bwiwe bavuga yuko ari uririmbo rw'umusavyi w'umukama. Aha turi muri ririmbo rwa 3. Ku munsi wa 5 ho tuzokumva ayandi akomeye cyane yo muri ririmbo rwa 4. Mu rwa 3 tukumva ingene umusavyi w'umukama atunyegurira tubwira ibanga ryahakura ubukomezi bwo kurinda ibintu vyose bimugwako kubera yanka guhemukira Imana akanka guhemukira n'abantu. Urukundo rw'Imana nico. Ubwa mbere kwanka guhemukira Imana no kwanka guhemukira abantu. Wanse guhemukira Imana neza uba wanse no guhemukira abantu. Burya n'umuntu yanse guhemukira mugenzi we ni kimenyetso ciza cuko yubaha Imana. Uyu musavyi w'umukama Isaya muvuga mu gihe ciwe nta nkeka kenshi kuko baroresha ijambo ry'Imana ku gihugu c'Imana. N'abasavyi b'umukama nyene mu gihugu c'Imana bagerageza kugendera ubwo rukundo rw'Imana nubwo bari mu ruhamo. Iyo batwagwa kw'imbohe ugasanga kuhasenga Imana y'ukuri biragoye, ni nko kwikwegera. Kuhagumana n'Imana y'ukuri ni nko kwikwegera, kuko aya majambo y'Imana nayo dusoma mu buhanuzi bwa Isaya wa 2 yanditse na cane igihe bavuye bariko baragera kuva hariya muri Babiloni iyo bari batwawe kw'imbohe. Hariho abantu rero, kandi abo bantu baramaho Imana ibaduhezagirire. Abantu n'igihe igihugu c'Imana gica mu makrisi canke igikorwa c'Imana, ubutumwa bw'Imana buca mu makrisi, bita agasigarira, le petit reste, bagumana umutima w'Imana. Baracoka kuko bararuha no kudatahurwa, kandi aribo bazigamiye neza urukundo rw'Imana. Abandi usanga umenga babifata ukutariko,
bakabifatana ubuhemu bwinshi, abandi bagatwenga, abagerageza kubigumya, ukabona abantu menga bazimiye, ariko hakabamwo bakenya bagerageza kwihambirira ku rukundo rw'Imana, kandi bakabigira nogira nti mu bwitonzi bwinshi, mu kwicisha bugufi, utamenga bariko barihayagiza biyerekana mu bandi, mu gacerere k'umutima wabo ukunda ukuri kw'Imana. Kandi impera n'imperuka niba Imana ifatira ko igasubira kunagura umuryango wayo. Ariko aya majambo kandi umuntu yazirikanye yibutse ibintu byabaye kuri Yesu Kristo, ingene ariwe ari mw'Imana, mugabo abandi bose ukabona umenga batwikiriwe n'igitambara kirabura gituma batabona neza uwo ari we, kubera amagara make y'umuntu, kubera akabi katubamwo, kubera no gushobora kwitwaza iby'Imana ariko bitari mu mutima wacu. Akarero nakatubona kuri Yuda yarizigiwe n'Imana, Imana yeza amushyira mu mugwi w'abagenzi biwe, kandi abagenzi biwe bakomeye, mugira ntiyagumana nabo, yagize nk'akanwayo gatonya k'abantu bari hafi na hafi nawe, ariko murabe amafaranga yaramuriye, inambu y'amahera, inambu y'itunga, inambu y'uku ya nambi tubamwo twese. Ntihagire uwigira jokone, ntihagire uwigira jokone, turazi twese imbere y'amafaranga ingene inambu iba nyinshi. Amafaranga bijya hajya amafaranga imbere y'ubuzima bwiza, kuryoherwa, gutunga, kugira amatongo, kugira amazu, kugira ibiki. Aha twese iyo abahariyo nk'akuma gapima bakaguterekako, bakaraba ingene ico cyifuzo kiri muri wewe. Hari n'abantu umenga n'abakene mugabo bamazwe n'icyifuzo cy'inambu y'ifaranga. Ubibona iyo hageze, mpora ndaba iyo hageze nk'abantu bavukana babuze umuvyeyi, harageze rero ku bisigi, gacuraba rero umukristo n'utari umukristo, harageze ku bisigi, gasanga umuntu yamumenga arakongataye muri Mariya, hageze ku itongo ntikibuza yuko ashobora gutema bo bavukana kubera itongo. None ubukristo bwaburi inambu ugasanga iyo hageze ku bintu bene ibyo, abantu bagatangura hamwe proje, ari abantu b'Imana bahuriye mu gusenga, bagashira hamwe utuntu ngo barondere gutezanya imbere, batangura gusosegwa n'inyungu, umwe ukabona umenga agomba kuzura umuwundi, canke bashize hamwe agaca yora, agaca yigira muri Serbia, kandi akaguma asenga, agashitse mu ngoro y'Imana ati ni mu butumwa bw'abantu b'imbere jewe ndasengesha, kandi atera uwanje mwese abadugana mu hariya imisi tugire Kristo. Imisi yose umenye yuko ugeze imbere y'amafaranga, ugira uhabwe teste y'ingene vy'ukuri ukunda ubuntu bw'Imana, urimwo ubuntu bw'Imana gusumbya gukunda ibintu, ingene ukunda abantu gusumbya gukunda ibintu, ko ushobora no guheba n'ibintu byawe kubera urukundo ukunda abantu, kubera urukundo ukunda ubuntu bw'Imana. Aho hantu hama hari test. Sinzi n'umunegeze uvuga ati ugomba n'ubundi kurondera umuntu vy'ukuri wibanga, umutereka mu bifaranga, kamuraba ugasanga warayafise agoma agomba kurunda, n'undi yabikorokeye ari mpabe agaca atangura kurunda yikwegerako, kurunda yikwegerako. Nakaryo keza ndiko ndazirikana ibintu vyashikiye Yuda, ntibaza niba ibintu bigenda gute. Umuntu yari afitaniye relation directe na Yesu, ariko amafaranga akamukurura, akamukwega, akayakoresha kugira ngo agure. Mugabo na Yuda naho yabigize atinya. Murazi ko ku munsi w'Imana bavuze ngo aramubahereza, mugabo ababwira ati ngo umutware mu mwitondeye, ngo umutware yaratinya
kandi ku rundi ruhande nawe wizi yuko atafyinagira ati uje muntu mama baje kumufata akabacamwa akirengana utuno dusimbana aza abona baramutwaye ya aca arihebura ngo acaja kwimanika. Naho byo nashye ugasanga waraguye, warakoresheje nabi amafaranga y'abandi, ingabirano y'ubuzima bwawe, warakoresheje itunga ryose ry'ubuzima Imana yaguhaye, ntuhave wiha umugozi. Aha niho tubonera Imana ko ari Imana, Imana ko ari Imana. Igihe cyose tugarutse tukagarukana kenge tukibuka tuti ikigongwe cy'Imana, urukundo rw'Imana rurarengeye amafuti yose dushobora gukora. Imana yarabitweretse kugira ngo irekurire kijya gisuma cigaye Yesu ariko aracikana, nacyo nyene kiriko kiracika ku gatsi ka nyuma. Hari umweranda yitwa Saint Jean la Colombière, hari igisabisho cyiza yanditse cyo kwizigira ikigongwe cy'Imana. Sindashobora kugishira mu kirundi neza, kiryoshe gose. Niwe yabaye umusacerdote aherekeza ujya Margarita Maria Alacoque. Yesu yahishutse urukundo rw'umushaha wiwe, urukundo afitiye abantu. Ati naho nogwa mu mashetana ngana gute Mukama uramfasha, sinze nigere na rimwe nkekereza imbabazi zawe. Kuko nkuko Yesu abitubwira, nkuko yabwiye abigishwa yagira ati mwese muza kugwa, mwebwe mwese mwigira ngo turahagaze, jewe kameme ndi wo muri Radio Maria uranje nteri bisabisho sishobora kugwa Mukama nzo kugwanira. Kenshi ni kimenyetso mbere cy'amagara make, ahubwo kagira uti Mukama jewe ndazi kongwa mugabo uramfasha, umunsi naguye wewe mbere untanga kubibona, sinigere nihebura ngaruki. Aha kwa kugira ngo tuzirikane gatonya kuvyashikiye Yuda, bishobora gushikira uwo ari we wese, kuko na Petero byaramushikiye agwa habi gose, mugabo hakwija kwiyahura ngo yemera guhindukiza amaso ngo yibuka iryo Yesu yamubwiye, birasubira kumukora ko riramucyorora, arigaya aragaruka. Yuda byaramugoye kwibuka amajambo yose Yesu yababwiye, aguma abona icyo yakoze acaja kwimanika. Kandi kenshi abakristu bita ngo mwabaye abakristu imbere, uramutse uguye mu runtu rw'igicumuro kigoye, wame wibuka ubwa mbere amajambo ya Yesu. Reka kurabaho wari warimanitse nk'umuntu nta makemwa, waheza kugwa ukaguma uraba icyo waguyemo, ukibagira amajambo y'Imana. Hari abantu benshi bibagora kwirega, kuko muguma mwiraba mu vyaha vyanyu, mukagomba kwiyeza mu vyaha vyanyu, nimwibuka amajambo y'Imana, bigaca bikunanira ukagira uti mbe naja kwa pati ingene yaranzi ko ndi umukristo w'imbere. Kandi bivuga yuko utegereza kugenda kuri ujya kuze, mugabo ukagira uti imbere y'Imana, kuba mukuri imbere y'Imana. Ukuri dusangiye twese nuko tugwa. Yesu yaravuze mwese muzogwa, agacabwira ati mugabo ngo nabasabiye ngo nimwamara kugaruka muribuka muremeshe bene wanyu. Imana yaraduhaye ingabano yo kubaha ikigongwe ku izina ryayo, ibisigarana abantu twebwe tugwa nk'abamwebwe, itubwira iti nawe iyo ugarutse ibuka kuremesha abandi, ngo ikibi ntikibatware kibaherane, ahubwo bamenye kugaruka. Yuda hakugaruka umenga arisohoye wenyene akagenda. Yohani azobitubwira ati ngo hari mwijoro, si ijoro risanzwe gusa, no kuvugiwe bwari bwije kubera umwiheburo. Murumvise kandi ingene twakura ikigwa cyo kwirinda kwiyorobeka mu vy'Imana. Umuntu aribaza ati Yuda vyamushikiye gute kugira ngo atebashika ngaho umwiyorobeko? Amuca mwumva inyigisho zose Yesu yagiye aratanga, ababwira bagabisha ati mwitondera amafaranga,
akayita ngo l'argent trompeur. Mwitondera amafaranga. Yarabahaye inyigisho nyinshi kuko azi neza ko mu bintu bisenya ubwa mbere n'abantu bamwiyeguriye n'amafaranga, l'esprit de cupidité. Apana amafaranga ubwayo, ujya mutima w'inambu utuvyukamwo utawukontoroje ububasha bw'ijambo ry'Imana n'urukundo ufitiye Yesu Kristo, twese nta numwe adakubita hasi. Cyo gituma mwumvise uyu musuko w'umukama aratwibira akabanga kahakura ubukomezi ku buryo n'ibitutsi byose bashobora kumutuka. Ninde muntu ngaha bashobora kumutuka agahora? Cubanza ukazikenyera neza ati hinge ndakwereke. Ngo ariko ngo mu maso narahakomeje. Kubera iki? Ntiyakomeje kukwihagarara ko ngo kubera ngo yamazindugwa n'amajambo y'Imana, akazirikana amajambo y'Imana, akamuha inguvu z'Imana zirengeye umwijima wose wo muri ino si. Umwijima n'ububisha bw'amabi yo muri ino si bikamubamwo, agashobora kubyihanganira ibitutsi byose. Hari umuntu yigeze gusomera ijambo ry'Imana, twari mu magume y'ibintu by'amoko, kweri baguma bavuga by'abatutsi n'abahutu, hagusoma ngo ibitutsi asanga yasomye ngo ibitutsi. Kirundi kiragoye, nicyo gituma ngo ibyo bitutsi ataco bingira. Kirundi kiragoye, akatuza ubuhinduye iciyumviro. Yarahakomeje, akomezwa n'ijambo ry'Imana, niho hari ubukomezi. Uwihagaze ko wese aragwa, ariko uhagaze mu bubasha bw'ijambo ry'Imana riza riramucyorora rikamukuramo ikintu cyose shetani yomugira ko prise kiri muri we, rikamuha inguvu zo gushobora kurinda amaganya n'amagogwa yose ashobora kuva ku kugomba kugumya la fidelite ku mukama. Rikamuha inguvu ryo gushobora kuvyuka naho yoba yaguye, agasubira imbere y'Imana. Hari akajambo kaciyemwo mwumvise agira ngo nicyo gituma bunindire kubahuka kuja kumburanya, unaze tuburane, ubuza afise icandega nanyegere. Imbere yakagira ati umukama Imana yanje arantabara. Agasubira akagira ati kajambo karansiza hano yagize ati ngo kuko nguwunde kuri angaka ngo uzonde kurira ari hafi, uzonde kurira ari hafi. Hari ibintu ushobora kugamwa abantu ntibakurekurire, abantu uko bameze ntibarekura. Mugabo umwe ashobora kukurekurira, atari ukuguhanagurira gusa, ahubwo akaguhindura, akakugira mushasha n'umukama Imana. N'igihe n'abantu byabananiye kukurekurira, ukibuka uti mukama ndekurira, maze nshobore kugira ubuzima bushasha kumwe nawe, ngo n'abandi bashobore kwirekurira. Dusabe rero umukama kugira ngo muri iyi minsi tuzirikane rwose kuri urwo rukundo rwose Imana yatweretse mu mwana wa Yesu Kristo. Dusabe umukama ngo adukingire mu kuba mu vyiwe, ntitubigire tubibamwo mu bwirobetsi. Turashaka kubamo nk'abantu b'intege nke, aba Petero n'abandi bigishwa, ariko ntitubibemwo mu bwirobetsi nka Yuda. Biratushikira kumbura umwanya iyo kiyerobeka, mugabo wabaye Yuda kanya gato cuhinduka kandi Petero. Nubwo muri Yuda kuko birashobora gushika, cuhinduka usubira ube Petero, usubira ube nk'abandi bigishwa bose bagaruka bakagira bati mukamura tubabarira ryari parara ry'umuntu yiyemera, ntitwari tuzi ko twoshikiwe na bike. Muribuka Yesu abonekeye abigishwa yamaze kuzuka, akagira ati, akabwira Petero ati ubwo urankunda, ukumva Petero mu kumwishyura yuko ari umuntu yahotse amanyama y'umuntu. Yego mukama, urazi byose, urazi ko ndagukunda. Turakunda umukama tugicumbagiza, ariko n'Imana ituzi gusumbya nuko twiyizi.
ntitwigere twihebura n'igihe twaguye, ahubwo tukaguma turaba imbere ingene atubwira ati ingo mu mbabazi zanje inzira iguma yuguruye. Amen.